Papa, habaye iki? mbabarire nimba utumye umutima utuhuka. Tuza nanjye simarema numva umwana ariko afise ikibazo. Ariko papa reka nakubwiza ukuri, hajya ubona cyemaze kumenya ingene Imana iganiriza. Indoto ngize zinyeretse yuko ejo canke hirya y'ejo hari mission ngiye kujako. Wasenzeho? Papa ntabwo nzokwigira nibagira gusenga. Amen. Bisigura yuko papa basi ndoto ndose ariko ndiko ngwana ni time izina rya Yesu. Ku mugoroba ntihagera ko dusenga, tuze gusengera mano ndabe eske ibintu Imana nyeretse kare by'ukuri Cyane rwose. kuko hajya nshobora kumagina yuko ari igikorwa Imana ariko ikintu cyiswe ijambo nicyo rigiranira kumenyesha ukuri. Wibuke ko Imana yagutoranira igico. Papa nzogenda uko imbaraga zanje zingana Cyane. Okay, reka mbandanye njya Ruhuka kibona. Nanjye ngiye gusenga. so mbabarire hirya y'ejo kw'ibyaye n'ibyari byabaye ntiyari jewe ntibyavuye kuri jewe ari stress cyane. Nkama hari akantu nagomba kukwereka, asinzira gato ndakakwereka. Sinzira. Ungura amaso rero. Ndibaza urahabona si ngombwa ngo ninde kukubwira ngaha kuri ngiye. Dindirira ngaha gatoya mbanze nje kwiherera ngaha. Ibindi turabiyaga mu nyuma ngarutse. Okay. Ubu ni wa mwanya kandi ukatekona nawe urabikiramwo wihende. Urabona ubuzima mbayemwo nawe utabikora utuza kububamwo. Genda bamaso.
name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ntacyo uri bugire. Umuriro w'Imana uguturire. The name of Jesus. Ntacyo uri bugire. Baraka zima. The name of Jesus. Ntacyo uri bugire. Vanga ugende. Ugamba n'Imana. Ntacyo uri bugire. Baraka zora ziraguturira. Ndaguturira umuriro w'Imana uguturire. Fire. Baraka zimana. Hizo nizo natura. Ziboneke muri kino kibanza. Fire. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Potea. The name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Injira. Sawa. Ego, umeze neza. Ndabibona kweli. Ubu wabisomera udutabo. Hama icari kinzanye ngaha ni kumvo za mutonyi wanje haciye amasaha 12 nasubira kumubona muhira kandi mu kugenda yambwiye mu minota 5 azobagarutse mugabo haciye amasaha 12 ataragaruka kandi ntasanzwe amenyereye ahantu umutima wahagaze uko bari byinshi Jesi ndamubona ntabwo arashika ngaha. Mbera uretse ko ufise ubwoba umutima wahagaze Ubwo wagiye. kuko ngo banda mu telefone igasona igaheza maze kumutelefona nk'amapere ashika nko 42 mugabo telefone irasona ikihereza Kimwaze nyage munsi yiwe. Ugaje twarahebanye. none mwarahebanye bisigura yuko naho utomfasha hasi no mubaba Ugaje twarahebanye je ntacyo tuba tugifanze. Bira please fasha akababaro basi fasha kano kababaro basi ko kumuhiga basi Byavyo gufasha uwo mubabara. Ariko mama sanze ntaringa yomvuna amaguru. narinje ngaha nzi ko ari wowe uza kumfasha kino kibazo nena wewe uciye untererana basi Byavyo gufasha kumurondeza. Ariko je ngagenda ku mategeko mama sanze ntaringa yomva papa simvuga. hama Bera urakoze cyane ariko naje si jewe n'umutima w'urukundo nayisanzwe namukunda ariko nacu reka ngende gukomeza ndondera wewe sigara urasoma soma nta kibazo sawa Sawa byiza cyane amasuri ndibaza ntabwo namenyereye ku mazina nitwa Gatwe cyangwa Obede amasuri hari ikintu numva kiriko kitutubiza muri jewe nashaka kukubwira ntabwo ndakuzi niryo jya mbere ndakubona ariko ibintu ngira nakubwiye ubishire ku muzirikanyo ndumva mu mutima hari ikintu kiriko kimbira ndakubwira ati ingaruka y'icaha n'urupfu sinzi icyo woba warakoze sinzi ikintu woba waragize ariko ndumva mu mutima nawe ndibaza byo bari ibintu bisanzwe baturutse kwa Rujanti konze hariho abasiti benshi usanzwe umusazi nibiki batuma ku isi ntibigeze bahera ariko uzokwemera ari uko wiboneye numva kandi polisi kubera ko ikintu cyose mbwiwe banza unyumvirize ikintu cyose njyewe mbwiwe itegerezwa kuba nutaba makini ngo wihane uzobona ingaruka y'icyaha usanzwe umusazi canke ufashwe no munsi mbabarira sibyo ariko nakubwiye kandi umutumwa ntabwo akubita uzobibona ari uko ubwizene ubibonye amaso mu yandi ushaka kwibandanyiriza
kimwe gusa uri umusazi. ariko simana kweka ijambo ry'ingaruka y'icyaha rigumariza muri jewe. Ni ngiki wowe ukeneye kumbwira? Yesu ndakeneye ntahuze.